uno munsi nza kubereka bimwe mu bintu bitangaje cyane nkuko nabibabwiye umunsi ku wundi ndabazanira inkuru zitandukanye narabiyemeje gufasha twariyemeje gufasha nkuko bimeze uno munsi rero nagendeye bamwe bari mu gisagara ca Bujumbura ariko ruguru kure ahantu kure mwabibonye turiko turagenda habyantwaye urugendo runini cyane nk'ibirometero bigera kuri 12 uvuye mu gisagara ca Bujumbura nubwo hose ari mu gisagara ariko siko bimeze nuko uno muryango wifuza gufashwa uyu n'umuryango uremerewe cyane uyu n'umuryango muri ko murabiraba nagiye ndabereka abantu batandukanye cyane last week twarabonanye n'abantu mwabonye yuko bitari bimeze neza bitari byifashe neza abantu baba babaye mu binyumba ariko kandi urabona ko biba bibaje cyane uno munsi ngira nganire n'uyu mu mama wacu tugire twumve ibibazo afise hama kugira ngo ba bantu mwifuza gufasha muce mugerageza mugira ico mwokora Imana ibaha umugisha cyane karibu cyane mama Jene twarinzwe Imana no syata meze neza mugabo meze neza n'ukuri ndashima uyu munsi naramutse nje kubaramutsa kugira ngo tuganire ku munsi wejo nararose telefone mbarira yuko ushobora kuza kugira ngo dukorane ikiganiro ko nabonye ibintu ntibimeze neza banza widondore rero abo turiko turavuga turiko bariko bararaba ikiganiro hama uca tubwira byagenze gute kugira ngo mwisange mu buzima nk'ubu jewe n'ukuri egereza akamikoro ni sawa mu buzima bwanje murabizi namwe ko bishika je narubatse hama umufasha twubakanye ntibyashoboka ko tubana ndahukana ne twahukanye dufitaniye abana bane ukuvuga muri abo bana bane kubagaburira no kubigisha amashuri birangora kuko nta kazi ifise nkora ni utwo nkora n'uturakanye dutoya cyane nyene ataco tumaze namwe muca mubibona umuntu nkacambura homba sishobora kubandi buba barihira inzu nongere ndabagaburira ico ntigikunda ariko hagataho umaze kugira ikibazo abana bane byarakugoye ingene ushobora kuba wafasha kugira ngo babeho ubuzima mu ntango ubu wisanze ahantu nkaha ndiko ndagerageza kuraba ahantu murara n'abana umuntu hashitse arabona ko hateye isoni uvyakira gute mu mutima wawe mutima nyene kubera atakundi ndibugire bisumbwa nuko ndabaraza hanze mwibarabara nyene n'umuntu yaduhaye ikizu nyene murabona namwe ko kitanugaye nyene twiryamira hanyene ukubibona nyene urabona ko nta nico kuryama ko tugira nico kwipfuka ntitugira kubera nyene umuntu ntavyo ashoboye kuronka namwe muca mu byumba mbega none iki kizu banyiraho ubwo ntibabagora cyane kugira ngo mube hano muri kino kibanza iki kizu nyene baratugora kuko urumva ari gihaza ati ni mumvireho natwe kura tutagira iyo tuja tukagumaha nubundi akagaruka ati ni mumvireho kura tutagira iyo tuja tukaguma nubu woza ubona araje ngo ni mumvireho kuko ari yaduhaye iminsi mikeya yuko tumuviraho ariko kubera tutararonka iyo tuja duca dutuna hano nyene azokora ibyabona bikwiye na cane cane ubuzima buragenda nabi iyo umuntu ataronka ivyo akeneye abana ubona bigenda gute bana nyene ubuzima bugenda nabi cyane nko hari office jo baramwirukanye ku ishuri kubera afise amakaya adakwiye hariho n'amaminerevale bariko barasaba ntayo office nko baramwirukanye na cane cane aha muri iki kizu mbega nka nyiraho avuze ati reka ndabareke mugume muhaba ubona byo borohera byo bafasha kugira ngo base muwe muri yungunganye oya ntashobora kuvuga ngo tugume tuhaba kuko nawe ahari ngo arapanze nawe nyene bariko baramwirukana urumva bavuga ati isaha n'isaha jeho kwisakaye akaba ari wanje nzopfa kuyibamwa kujya nyene n'akazi mari wanje mwe namwe muca murondera iyo muje inzu ugerageje kuraba nta miryango iriko aho murara ni nabonye ari ku magunira harateye isoni cyane mbega iyo usohotse ngaha mu kibano ko nabonye hari abantu aho twagiye turaca usanga bifashe neza babivuga hiki abo ntacyo babivuga ko kuko urazi ko mwisi bigoye ntacyo babivuga ko kuko nabo nyene hari habo usanga ataburyo bafise bwo gufasha ugasanga hari n'ababufise mu uwo mutima w'urukundo atabo bafise batubona nyene nk'uko umenga turabantu nyene bayiyarara nyene ndetse atanico tunamaza atanico twonashobora kumara kuko umuntu amaze kukubona uba muri iki kinyumba benshi bavuga bamwe ngo ni bisuma mandi ngo ni maraya umva ingeso mbi z'ubwoko bwose baca bazigushuhurirako neza cyane uyu munsi wohura n'umuntu ajejwe nk'ivy'amagara y'abantu canke se umuntu ubona ko afise ico yo gufasha wo musabiki
jewe ico nomusaba n'ukuri kuba muri izi nzu namwe murabibona n'abana kandi ugasanga tuzibamwo turi abantu benshi tuba dufise abana bariko barakura urazi ko nyene ntibyoroshe numva ntibyoroshe nk'abana b'abahungu wewe uri umuvyeyi ugaca uryamana n'abana b'abahungu bafise imyaka 15 16 mu cyumba kimwe uri umumama urumva namwe ko bitoroshe niho hahandi nazange sombi usanga umenga sinzi bakavuga ngo umuvyeyi ntandero yatanze kumbe nibi byo kuba na mu cyumba kimwe n'abana navyo nyene biratuma naho nyene si cyumba si coroshe si cyumba nyene nawe urabibona none ntibibona ko hari kwa marido nayo nyene n'ubushambara ikibazo kitoroshe Iki wosaba rero abantu bariko baragukurikirana by'umwihariko abantu bari mu bihugu vyo hanze no ngaha mu gisagara ca Bujumbura abo babifuza kugufasha neza na neza wifuza ko bagufasha ibintu bikuru ikintu je cyambere nifuza ko bofasha nukuri sinzi ngira bampaye nk'amahera yo gupanga canke hari abantu dora twumva ngo barafasha bakubakira abantu inzu ico gikorwa bakinkoreye baba bakoze kuko no kuri uburaro buraturiye umutima gushika na ryari ikindi gikurikira urumva ko abana bagoma babirukana ku mashuri urumva nanje ko ataburyo nyene fise ntiwejo bundi umwe narinze gushora isafuriya kugira ngo ndamuha ivyo bitana tware ku ishuri uwo wundi naho urumva ko ndabuze ico shora yicaye muhira ikibazo murakoze cyane reka ndabashimire ndabipfuriza ibihe byiza Imana izobikora nimwihebure kuko byose biva kuhora yoya nukuri murakoze Imana ibongera umugisha kandi ndabashimiye kuba mwampaye umwanya kugira ngo tuyage muzohora no mutima namwe murakoze haje ubonye n'umuntu akuganiriza ushima Imana ko hariho benshi batifuza kuvugana natwe kwera abona umenga ntitura abantu umenga sinzi byose nibyo gushima uhora ego shimire namwe bwe mariko muradukurikirana ariko cyane cyane abumva yuko baza barafasha imiryango aba bavyeyi murumva umuvyeyi ngana nkuko kararana abana b'imyaka 15 aho nyene ahantu so kuvuga ngo barara ku gitanda so kuvuga ngo barara ahantu murabona raba hano inyuma bereke hano inyuma ni ku misenyi amabuye pembeni no kuvuga ngo ibi bintu birababaje cyane abafasha mufashe ndabinginze uzofasha kandi Imana izomuha umugisha murakoze cyane ciao